mu buzima urashobora guhitamo umugore akakubera ubuzima, ariko abagabo benshi bamaze kuronka ubuzima baca batangura kubukinisha nk'umupira, mbere bagaca basiga abagore babo mu mubabaro. Ni biki wewe muri mitwaye indutse? Ubiriza genda wamagare UNICEF iza kugufasha. Je sino kugufasha no gufasha guta atakintu ufise cyo kugufasha. Pakete. Wombwiye ingeze umwana iyo zagiye pakete. Emwe abo ndabona usigaye utagata kabisa. Bisa kugira umugore ebana hehe. Ijya n'imigisha. Ego umugore wanje urazi kwa nkunda. Ngo numurobere. Abaroberi b'abagore bari kera nta baroberi b'abagore bakibaho. Canke amahoro ubukene kuko ataca muhereza na wenyene. Mana nivyo nako ndamubaza. Wa mugambi wanyu wize kumbwira ati umugore nyakuganza mu rugo. Ahubwo akuganze mu rugo usa nk'imene iguma yabira gusa ngo urumva. Rero jewe iyo ngeso narayihevye. Unarafuje irya decision yiwanyu gusa. Uwo mugore avuze rimwe ngumi. Avuze irindi konse. Yakikonse. Murakoze. So numwanya rukora kuja Amasara agiye. Borindira gato shia. You know? Komengo na walimu. Nijimbe. Ibintu burabishoboka. Gihugu cyari cyarajya kugacimbiri kacu ngene wabonye. Araduka tuguru ducataraye. Naraje mu Buhindi, narinduye imishasi. Meze neza, ndo muhendi samu benshi bavuga ko ndo mukobwa ngo numu slay boy man. Ko shishikara unyihanganira. Ndabizi yuko nagufitiye ideni. Ariko manaje muko bizi ko ari 50%, you know? Rero eka ndamureze imitwe y'inzu zidanje. Ati nabwo gwa uranyuka. uzodekona. Kandi uyu ubisaza afise amahera. Yagiye zoba ndumu boss sana. Sana konsembera wakana. Undi mushasha. Sana musiga. Sawa sawa. Nagize neza. Ego, umusigara amahoro. Ego, umuntu aherize mama hariya. Nacho. Sawa. Sawa? Ko murakomeye. Ego turashima. Nsanaganije imbere. Turashima ta. Enda bakene katore. Mwankene. Aje nashaka tuyaga. Nibaze ko mwambonye. Okay. Tushaka kundira hano, tushaka kuyaga tuyaga. Nta kibazo niba amahoro mwana. Okay. Kari? Murakoze. Muta. Amakuru yanyu? Ni sawa. Murakomeye. Kutashima Allah. Kuvyiza cyane. Duhama rero nije imbere. Mwagezwa n'amaki. Ego. Mutama murakoze cyane kandi nonge kwashimira kubona mumpaye umwanya nk'uyu ukaba munyemereye kwandika kumwe nawe.
ariko nari mfise kimbakiye ku mutima nari nshaka kubabwira. Murabizi neza ko umwana wanyu ndamukunda cyane kandi nari nemeye ko vuba ngiye kubandi kumwe nawe ngiye kuzana inkwano, ariko ivyabaye hagati ngira ngo mwarayibonye. Okay, ivyo byose naco ndavyitayeho, gusa nuko numvise udukurukuru yuko ko wahoze yitwa ko ari umukunzi wiwe uvuga wewe ugomba umushikirize, na jewe ukabuzi ko wanyemereye ko Kaneza azoba wiwanje, hanyuma ukaba ushaka kandi usubiza wahoze aho umukunzi wiwe. Ndarishaka rero umuco nimba ari ivyo menye ico nokora, kuko urukundo rwa Kaneza kuruheba muri je biragoye. Nashwanye na mushikanje, shwana n'umuryango wanje wose kubera Kaneza, ariko Mutama sinzi impamvu ibi bintu ndiko ndabona, ibintu ndiko ndumva. None ujya mwana ari mu nda ya Kaneza, wibaza azorigwa n'undi mupapa atari wiwe? Nije imbere kumukunda Kaneza aho nayisanzwe nzi kumukunda, sivyo? Uramukunda kandi waravyerekanye neza, uranabigaragaza imbere yacu n'imbere y'umuryango wawe, uvuga ngo mwaratatse. Gutatawe n'umuryango wawe, wibuke neza ko wowe na mushikawe muzi ko muri amakafiri. Mutama ndakubaha cyane, ariko iryo jambo ry'ubukafiri ndaryanga cyane, ndaryanga. Gute ushobora kubahuka kutubwira twe ko turabakafiri? None wewe ko nije imbere wamfite izina ryo mu Islam. Ivyo vy'amakafiri byaje biva hariya, je sindabitahura. Shikona akaje twaje gifa. Muta bidutirana amajambo. None wabuzi ko ijyanda y'umwana wawe ari inda y'umukafiri? Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Ya Rabbi, uvuze ngo ivyo ngobwiye ni ibyo nyene. Ya Rabbi, hey, urashaka kumva neza ko ushaka kubaho kuvuga ko ijyanda ari umukafiri? Umwana aje kubaho kuza gutwara inda y'umukafiri wewe? Lanatullah, lanatullah. Reka ndakugwiza ukuri shaga nije imbere. Ejo utari uzi rero ukimenye kizira kazira ko umwana wanje ashaka gutwara inda y'umukafiri. Kandi kinenge nakubwire naco ucumve nabo utari bwacumve. Ugo rukurukuru wumva inkuru niyo. Toma inkora yiwe nayiriye imyaka utaranaza mbere kugira icyo umbwira. Nigicobuza nta mumugeni, nigicobuza nta muha Kaneza ngo amutware yitwa umugore wiwe. Na kare Toma ubasgara mu Islam. None Mutama kumuri njyajya? Injyajya niwe namushikaho. Cyo nyene nico nari nshaka kumenya. Ndagushimiye cyane. Mutama wavuze ngo umwana wawe nashobora gutwara inda y'umukafiri? Reka ndakubwiza ukuri rero, ijyanda ni iwanje nije imbere. Subhanallah, uvuze ngo umva ndashaka kubwira n'ikindi, ujya mwana wawe Kaneza sinkimukeneye, kandi wanse ko duca mu mahoro uzicuza. Aya maguru yanje izere ko arugwanyuma kumbona ngamba kugwa ico utarabona ucirekwa no kuramba. nije imbere mbira mu rugo na kare waje kuntera imikosi ngaha uko na baraza onzo billahi minash shaitani rajim.
kashe kweli none she nzi umuntu sinashobora kubimubwira na gato ubusanzwe ari mu mutima vure none mukira nzo kukazi iki jewe nzokora icyo ushaka wow merci ndagukunda kandi cyane nanje nagukunda cyane sana nzogukunda nukuri sinzoshobora no kukubabaza na gato nawe wiwanje ibihe byose ibihe byose naje nuko nyine shira merci beaucoup Alo. Bimeze gute? Ushaka kunkinisha? Amahera byose naraguhaye. None habuze iki? Hasigaye iki? Narakubwiye ko nzokongera yandaruko uhejeje gukubura. Naco shaka kusigurira byose naraguhaye. Umva ndakubwire. Ejo nabonye amaraso yabo nga mu biganzi wanje. Idirizo bikunaniye. Nibaza ko uzobikora neza. Urabisezeraniye? Sawa. Ejo isango ni yejo. Sawa. Nibiki? Mu mutwe? Iwanje? Oya, nibishoboka. Yo nibishoboka vraiment. Reka njyame ntibyumvikana. Ndindire ejo. Urumviriza rero Mariko tugomba twigaburemo ibipande bibiri ugende umutinge Toma umutingire hajya cyane ngomba ngende kuraba kaneza ndakwereke rero koresha umwanya kandi apana bijya kugumuje baje muri koresha umwanya je byo gufina byarahavuye ubu kaneza gute Sawa. makuru ya Ni meza. Urabitoye Kabiri. oya sino kwicara notiba Be. Hamuto wayicara bwana. oya sino kwicara ushaka mere nka wewe ibintu mbona bitera bije imbere nenda gufitiye ubutumwa Ubutumwa? Ubutumwa nyabaki? Be papa wawe ni hari Papa yagiye? Burya rero Toma ari hajya kwa muganga yahuye n'ikibazo rero ingo tugende tuje kumuraba ibintu harimwe nivyo biharage ntusubire kubitora kubera ni ibintu bidatahuritse nahari kwa muganga guma vuga izina giwawe Toma ahubwo nivyo biharage raba urekeze ngaho onyuze tugende
kuko ni ibintu bikomeye cyane. Ndende tugende uje kurara. Nyarutsa. Bingo, hewe. Rabukwega umuryango nyarutsa. Oya, tubanze tugende. Ndagusiga. Mugara ngarutse. Kaye ndindira ndaje nakuzanira ubucafu bw'iwawe. Iminota 5 nzoba ndagushikiriye. Numvise. Sawa. Ndabonye kurihuta. Ya hano ndiko ndasomera gato. Hama ngaha muri aka hamenyereye. Gisanzwe mbanga hajya gato. Hama ndiko ndirondera umuntu yitwa Toma. Ubumuzi. Toma? Ufise foto yo? Oya mbo ntavye mafoto kuko ni ibintu byihuta cyane. Akundana n'umukobwa yitwa Kaneza. Sinzi ko umuzi. Kaneza? Ego. Ya, ni jewe. Ni wewe. Okay. Ndatomboye hama. Kaneza agiye kwibaruka. Nanje kurondera rero wo Toma. Nuko biri. Yagiye kwibarukira kwa Juma. Okay, merci. Merci kuza kumbwira amakuru. Ariko hari hano simbe gato nyanzanye tudupapuro. Wowe rindira uze kunindira hajya kwa muganga kubarabara nyene hajya ndaza kwa gusanga kugira unyereke icumba. Sawa. Okay, nta kibazo. Karibu. Ivyo twafana n'ivyo. Hama siprime nimero ziwanje muri telefone yawe. Hama nanje siprime ziwawe. Bakoze kuma ubucafu bwanje. Kubera jewe nawe guhera uyu munota basi cyo twafana n'ico. Nari nzunzaniye inkuru nziza. Behoho ivyo twavuganye. Nturavyumvira? Ico je nyumviriye no kwa nkubise ngaha amakofi. Umva ndakubwira. Wirukira ugusiga. Ugasiga ugusanga. Naguhaye karibu. Wasi. Je sinkeneye kuvyumva ariko gusa ico umenya. Ngiye mu bitaro kuraba Kaneza yibarutse. Ntuzosubira kandi kumbona ngaha iwawe. Kandi uzokwibagire ko ugeze kumenyana na Tom. Ico navuze
umutima nukubwire urugendo rwiza. ahantu urahibuka umva hakumotera gute ni ryambere uhashika Ni wowe ukoze ibi? ubushize nasoma ku minwa yawe mbona yumye ariko ubu mbona usigaye usigako n'utuntu ngira n'amaraso ahava gusese kuno munsi. Kumbe ni wewe mubanyi wanje nzi, kumbe na ca gihe ni wowe wabigize. Turi mu kigwa ca shetani, nta n'umuntu n'umwe azi aho uri atari twebwe nyene, kandi ngaha ntibushobora kwiboha canke kwibohora mu gihe utishyuye ibibazo bikurikira utavyishyuye neza. Uriko uranyumva? Kandi utishyuye ibibazo neza usigara ngaha, tugomba tugukorera ikintu siko bashobora no gufatwa ku nguvu. Turi babiri, umwe arurira arushe uwundi aveko uwundi ajeko n'uwundi ajeko n'uwundi ajeko mu gihe utishyuye ibibazo neza. Uriko uranyumva? Icyambere, raba umuntu mu muryango iwanyu wizeye afise ikashi. No, kwanza ndahinduye. Hamagara nyene iyo nda niwe ashobora kuba afise umwitwarariko urenze kuri wewe kuko umufitiye umwana. Uranyumva? Hariho ikintu niyashika ngaha tuza kumwibariza twebwe, kandi utabikoze urababara mu buzima bwawe kandi ntuzigera uvyibagira. Mwega basha muri bande. No. Muri bande mwebwe kumwanze nyaha. No, ivyo ntibikenewe kumenya ngo ndinde canke ngo ninde yantumye canke ngo no, ivyo ntibirimo. Hamagara nyene iyo nda. Mumbabarire. Mumbabarire. Basi jene mfuma mumbwira mpamagara abiwacu bazana amahera mu ndekuru. Mumbabarire nshiko nzi ko muri aka gatumba atanu umwe ndatuka ni kubera iki mungira iki kibi. Mumbabarire mu ndekure. Iyi ndome ngo niyabaye biyake. Biyake? Biyake kajya gahimbi kaya kuguteri vuga neza wayiguhaye canke tugukorera iki? Ngume ngo niyiwe. Uguma ngaha kurasoma je uri uririza soma neza ndazigwiza n'icuro 30 fyitiriza fise n'ubunwa bumeze nawe no umviriza rero ndagusize ngaha ndagusize ngaha mu minota nka 10 cyo ibohora utaha uje muhira umvise mushenze. Kumbe no wakoze kijya kibi. Hajya nako ndironderera ubufu kandi niko kazi kanje kanetse no munsi ibyawe sindabizi indira bosi wanje ashiki byose ndazi biramenyekana kaneza. Mbe washatse iki? Ico nashatse n'Imana nico yashatse. Natoma mugabo wawe mu mwanya ndamushaka.
unjanye ngiye kwereka aho umugore wawe rese nabikubwiye aha ni ku bitaro kwa Juma wambwiye umviriza none ku bitaro nimpa ko umuntu agende kwa muganga ariho ega kwa muganga aratandukanye ushaka kurankurikira hagarara kwanza tuya je nakubwiye ushaka kurankurikira Toma urakaza neza nawe urahazi ndiko ndakubaza ujya muntu uramuzi Ntare ni wowe ni jewe Ntare urakaza neza mu matware yanjye urambona narakubwiye yuko amafaranga yiwanje atazijana oya ariko Ntare turamaze kubiyaga ariko Ntare kuri ki ungiriye uku Ntare urubagwita uruhigi raba neza kwanza uramuzi Kaneza turamubonye Ntare nakuzanya aha kugira nakwicira imbere y'amaso yiwe oya Ntare mbabarira basi Ntare waze kabasi tuvenga tugane utaramahera yawe Ntare uriko avuga imbabazi Toma uyu namuzanye kugira ndamukwicira imbere y'amaso yawe oya Ntare ntugire uko Ntare ntubikore Ntare Toma kuri iki gizibiri ndabigize kubera nzi ico nkotse kwaze uze ico ukoze kuri iki mwise boss ataraje nitwari kurindira gushikaho boss aziye kuko amaraso yiwe nayo ndayanyotse namakosa bari kurindira boss akaza jewe intari shonje nirindira ko mu boss azi agibanza kunywa amaraso ntumyice wiyandi mukoreko kandi nawe wewe no kujaniranya reka kuzurinda nimo boss tumubwira boss ni yaguhemba kujaniranya utajana makosa iyi ntari shonje nirindira ko boss azi oya reka boss yaraguhemba nusira kumukora ko nguye ukorana akazi n'ingana cyangwa umbone gabundi nta kazi nzosura kukujana je ntabwo nturamenya we reka kuzuriritsa nawe nawe umuntu agukorere Natuwa mamishi
genda kurikira. Jennifer! 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 Ah, unyita mutanyita. Je naona muzi. Iberera aha. Aha nyene wawe. Namahoro. Hari ikibazo? Hacho bakwajije. Ambara umengo utazambaye. Ndazambaye nyene. Ubona ntambaye jewe. Ubuke neza yuko nabwiye ko umwana wanje adashobora kuvyara n'umukafiri. Ivyo uravyibuka neza? Je mu sindagutahura ivyo navyo ngo ni. Oya ni Congereza niko ndavuga. Mu bisanje kwanza imbere yo gushika uvuga aha si wawe wabanza kuvuga hoji hamukandamutsa hamukavuga iciyumviro cyawe ivyo navyo uri kuravuga genda ubazuga mukobwa wawe kuko je ntwari kumuje nawe kukuramutsa n'ivyari vy'ingenzi kukuramutsa n'ivyari vy'ingenzi icingenzi niko je niza kumenya gute nije imbere avuga ko igenda kaneza afise ari guyiwe umbonera je no bandi nije imbere ujya ni muri umunanje mugabo sinije imbere namba ari muna wawe so uri nyina wiyo ukonge kwa basa none je namutumye ujya mwana wawe ni wamutumye ngaje gutwara inda igitware nico gituma naje ndagutumbera ndakugana wewe nyene Jennifer kandi uwo munsi ndakubwiza ukuri aha nyene aha paka neza urakuze nanje ndakuze iyubahe niyubahe iyo ugeze mu rugo gundi muntu mu mico y'abarundi n'abarundi kazi uraza buke hamukabaza nayo uje umengura iserugo nibaze ko ataco bishobora kugufasha nibaze ahubwo yuko numva yuko nkawe uri kuransiresa cyangwa ukeneye amasengesho ndashobora kugufasha amasengesho anzo billahi mina shetani rajim kwa jina la Yesu usengera jewe je navuye mwira nsenze kandi niteguye ndi umukozi w'Imana ntumpangara umukozi w'Imana naje ndi umwana wayo numva hari vyiza nambare yari uko wari kuza ku bwitonzi ukambaza tukavugana ntiwari kuza ushwana ugashika utona amaboko umengo rimwe n'urugo bubanzuze utekanye urakuze utekanye umenye ati jewe ngiye mu rugo gundi Jennifer uroze kunkora kwisebe Jennifer kaneza mwana Sister, amaki. Musa. Umutama ngayaje gukora iki? Sinkonyo nyene. Mbona ari kazatera indurusha. Kaneza. Uvanye he n'uyo? Papa uyu nwando ko bagomba kunyica. Muta, nkuko nakubwiye. Ntavyumbarira. Narabwiye ko umwana wanje nakindi ko agendana n'umukafiri. Muta, nakoze uko shoboye kose kubera ndokora umwana wawe, ariko niyo shimwe ushaka kumpa, niyo mpembo mpereje. Ushikanje uravyumva ibi atwita ngo turamakafiri. Intambara y'amadini yararenganye ntigikora mu Burundi. Intambara y'amadini ndagusubiriyemo yararenganye ntigikora mu Burundi. Twese dusenga Imana. Kaneza mwana wanje, cyako mbwiza ukuri. Yo ndani yandi
Kaneza. Warubahoze neza na neza. Uratwara inda mukafiri. Kaneza, uramara manje. Urankoje isoni. Wanje binakubwiye. Wanarihe? Kenda cyo nakubwiye. Yinda muri umwanya nyene. Memuka ndayivanye. Nije imbere musaza wanje. Ndagusabye. Ndakwingiza ntumene amaraso ngaha mu rugo rw'iwanje. Nije imbere watanguye ryari ugira ivyo bintu. Ndakwingiza musaza wanje nukora amaraso. Ndagusabye. Mushikanje. Oya nukuri. Ivyo bintu sishobora. Mbabarira nukora amaraso ngaha mu rugo rw'iwanje. Sishobora kukumva. Sishobora kumva na gato muta. Sishobora kumva mushikanje. Muta. Nkuko nene nabikubwiye. Yuko sishobora kureka amaraso yiwanje. Nene nakubwiye ngo ndaso kwijana. Wibaza ko niko ndivugisha. Iyi nda y'umwana wawe imaze gusesa amaraso y'abantu benshi. Bahe naramwishe kubera inda. Toma ndamwica kubera inda. Aho nubura amaraso yanje. La ilaha illallah. Tufoto abura bose. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Nije imbere. Nibiki. Nije imbere. Musaza wanje nibiki. Byuka nusige jenyene. Ni wowe wanye nasigaranye. Oya nugende. Oya musaza wanje. Inge mamagara umuganga. Indira. Nibiki. Franka musaza wanje. Ndagusabye ntumena amaraso mu rugo rwanje. Ndakwinginze watangiye gukorera muri ibyo ryari. Ndagusabye musaza wanje ndakwinginze. Oya ntugire ibyo. Mushikanje. Ntugire ibyo. Ndagusabye. Egere nyuma gatoya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sishobora kwemera kubura amaraso yanje. La ilaha illallah. Iyi nda y'umwana Franke oya. Kandi ngiye kuraba kaneza yibaruse mu bitaro. Ni ngiye kuraba n'ikindi naco ngomba nakumenyesha. Ewana nuko ngiye kuraba kaneza yibarukise ingwa ari mu bitaro kwibaruka. Aho kumuwaka. Sawa yibaruse mu bitaro. Kaneza. Ega nivyo akiyenga imu. Action to. Action. N'ikintu ngomba ndakumenyesha gushika kuri umunota. Ngiye kuraba kaneza ari mu bitaro agiye kunzani kwibaruka. Yagiye kwibaruka. Ready nikindi naco ngomba kumenyesha nuko ngiye kuraba kaneza ari mu bitaro yagiye kwibaruka. Action. N'ikintu ngomba ndakumenyesha gushika kuri umunota. Ngomba aje kuraba kaneza ari mu bitaro. Agiye kwibaruka umwana. Nikindi naco ngomba ndakumenyesha nuko ngiye kuraba kaneza mu bitaro yagiye kwibaruka. Nuko ngiye kuraba kaneza mu bitaro yibaruse. Sebo. Kimba muri kirundi neza niko mugombe. Tom ko inatokea nakanyori na abanyoro ngira. Ngiye kuraba nuko ngiye kuraba nikindi mu bitaro ngiye kuraba kaneza niko ngiye kuraba kaneza niko ngiye mu bitaro kuraba kaneza yibaruse. Kubaye kwa nyuma bwa. Ndukirundi kizuri cha sinema. Ready action. N'ikintu nakumenyesha ngiye mu bitaro ngiye kuraba kaneza mu bitaro. Nuko ngiye mu bitaro kuraba kaneza. Base shakwa nuko ngiye mu bitaro kuraba kaneza shakwa. Nuko ngiye mu bitaro kuraba kaneza. Nuko ngiye ko. Ikindi na mkiandika pata kisoma.
Kiandike hapa. Fuata faili. Ngiye kuraba kaneza. Ndio tunarekodi kusomea. Yibarutse. No, iki nikindi naco. Ashabara. Nikindi naco. Nikindi naco ngiye mu bitaro apana. Nikindi naco ngiye mu bitaro kuraba kaneza yibarutse. Pass. Ready, action. Nikindi naco nakubwira. Ngiye ku Atoma hapana na wewe bana. Hivi maana Vuga Toma, Vuga basi badufate basi. ngiye mu bitaro kuraba kaneza yibarutse. Kwibaruka none no vyuma. Bas, ready action. Akio koko ready action. Nikini naco nakumenyesha. Ngiye mu bitaro kuraba kaneza. Yibarutse. Kandi kuguru kwiwanje niko kwa nyuma n'ubwa mbere umbonye ngaha. Urugendo rwiza. Icyumutima wanje utakubwiye